PJ Classic FM ku murongo wa 97 n'ibice bitatu. Reka tubaramutse tunabahe ikaze kwicu ry'umunezero. Turazi yuko muri beshi muba muriko murakurikirana insamirizi yanyu. Turazi yuko muba muri beshi murindiranye igishika insamirizi yanyu The Sound of Happiness. Turi igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2025 aho vyumvikana yuko ari umunsi udasanzwe, umunsi ugira 93 muri ya misi igera kuri 365 bikaba vyumvikana yuko turiko turayijana. Haraburi imisi ndwi gusa kugira ngo twinjire mu myaka plutôt mu misi ijana y'umwaka. Nuko mukomeze muhimbagwe cyane abari nga mu gisagara ca Bujumbura, abari agiye atandukanye mu maresto, mu bubare, abadukurikirana muri ku mirimo ya misi yose. Reka tubaramutse. Ni benshi mudukurikirana muri ku mugabane wa Afrika, ni benshi mudukurikirana muri ku mugabane wa Amerika, ni benshi mudukurikirana muri Burayi, Oceania ndetse n'andi agiye atandukanye. Pole Nord igizwe na Océan Glacial Arctique ndetse n'abari muri Pole Sud igizwe na Océan Glacial Antarctique, abari hafi ya Equateur, abari hafi ya Tropique du Cancer ndetse na Tropique du Capricorne. Mwese mubandanye muhezagirwa cyane, mwumve ko Radio PJ Classic FM ibakunda cyane. Tugeze igihe c'isazine n'iminota 8 hano mu gisagara ca Bujumbura. Wewe uri muri Canada ni mu bucago reka tukuramutse. Amerika namwe reka tubaramutse. Abari ariya muri Aziya aho usanga ari ibihugu bimwe muri kano kanya abari ku mugoroba. Chinese byumvikane ko mugeze saa 8 y'ijoro, reka ndabaramutse peke Wang n'ahandi henshi yagiye atandukanye. Ni Beni Bertrand Bahizi atari umwe, ari kumwe na mugenzi we. Vyumvikana yuko abari iteka ridasanzwe kubana namwe hano kuri The Sound of Happiness. Uko biri kose ndibaza ibintu biraza kuba bimeze neza, ibintu biraza kuba biryoshe, araza kuba ari amavuta, araza kuba ari amavuta kabisa. Ni mugabana uko kuri gerekerezo barabaye byinshi bigiye bitandukanye. Mwaka w'igumbi kimwe amajana 880 i Glasgow ni hari yasanzwe hari umugwi witwa Rangers, ni mu gihugu ca Ecosse. Hari mu gace bita Hampden Park niho umugwi serukira gihugu wa Ecosse watsinda ibitsindo bigira kuri 5 Pays de Galles. Bikaba vyumvikana ko ari rumwe mu rukino mu myaka ya kera gwashoboye kuba rurabaga, novuga ngo n'abantu atari bake, abantu novuga ngo barenga gato ibihumbi 200. Yari mboneka rimwe aho novuga ngo imyaka 2 mbere ko tugera mu mwaka w'1900 match ya football yarabaga n'abantu barenga ibihumbi 200. Ico gihe byasamaza abantu vyari beshi cyane, umupira ntibari bwatahura ico arico, ariko abantu ibihumbi 200 muri iyo myaka babari beshi. Igihugu ca Ecosse akaba ari igihugu camaze kuba cinjira mu mupira w'amaguru ibwina mu gihe muri Coupe d'Angleterre finale de la 15e FA Cup Challenge, aho vyumvikana yuko Blackburn Rovers hamwe na West Bromwich Albion bari imbere y'abafana ibihumbi 15. Alkington over urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi. Michel Zami football ibintu bimeze neza cyane, cyclism ibintu bimeze neza cyane, sport automobile baraza kuba bibuka back aho yatsinda kurse icitwe Ricard Country asize muri NASCAR Grand National igihumbi 1950 na gatsa. Nuko birumvikana natasio mu 68 Irarisa Zakarova niho yashinga record ku mugabane wa Buraya mu metero amajana 2 mu kuzirukanga iminota 2 n'amasegonda 30 n'amaTLC 10. Formula 1 Mario Andretti irinzwi n'indwi yaje kuba atsinda ariko akoresheje Lotus 78 muri Grand Prix des États-Unis Ouest, aho vyumvikana ko vyari bikomeye cyane. Abona yuko kandi muri Formula 1 Grand Prix du Brazil Jacarepagua ni insinzi
intsinzi yari ikomeye cyane ku mufaransa azwi ku izina Ale Prost aho yaratsinze McLaren nuko birumvikana hariya Formula 1 irigenekerezo navuga ngo ni ya cyclisme tennis Grand Prix MotoGP hamwe ukongera ko na avio n'ibindi bigiye bitandukanye messieurs amis turakomeza uyu munsi baraza kuba bibuka urupfu rwa Yusunori Watanabe yapfuye afite imyaka 35 yari umukinnyi wa rugby w'umuyapani yari yaravutse mu 74 baraza kuba bibuka kandi umupilote yatwara cyane umuduga ku rwego rwo hejuru Gustavo Sunderman aho yari umunyabrazil akaba yaritavye Imana 2011 ariko akaba yari yaravutse igihumbi kimwe amajana 992 Simon Zimi yapfuye afite imyaka 79 akaba yari umufaransa ndetse yakiniwe umugwi serukira gihugu akaba yari yavutse igihumbi kimwe amajana 927 apfa mu mwaka w'ibihumbi 2007 Al Haka yapfuye afite imyaka 95 akaba asanzwe ari umukinnyi w'umupira w'amaguru ari muri Mexique yapfuye 2006 kwirigenekerezo mu gihe Cadel Fulog ku myaka 85 nyuma yuko ari umwe mu banyereza bamenyereze igihugu cy'Ubufaransa nayo yapfuye kuri genekerezo ari mu mwaka wa 2005 Ernest Sojaspor akaba yapfuye afite imyaka 77 akaba yari entraîneur cyangwa umumenyereza w'umunya Autriche byumvikana yuko hagiye aba byinshi bigiye bitandukanye kuri rino genekerezo baraza kuba bibuka kandi Orecho yapfuye afite imyaka 52 akaba ari umunya Brazil ndetse arimo batwaye igikombe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958 akaba yarakiniye wanashima mu guserukira igihugu wa Brazil inkino zigera kuri 10 mu gihe ubona yuko ari byinshi messieurs amis biba byarabaye kuri rino genekerezo reka mwese tubaha ikaze ariko mu nkondire nakire kuri micro mugenzanje tugiye gukorana kino kiganiro Honda ni sawa none wanyakiriye none kukwakira ushaka nkuvugire mu majambo nkane ushaka nkuvugire uravuga ati kaze canke se ukavuga ibindi mugabo ubugomba mvuga ivyo wifuza ubugomba mvuga ivyo wifuza utegeza kuvuga ivyo wifuza mugabo yutavuze naho ntuba wavuze umeze neza le grand prophète le grand prophète de tous les temps ibintu zoza gupunguza amajambo ugira iki ariko ushaka kantu ko gatangwe neza bakuzanira kantu banzanira kandi kantu kaza kuba kiyongera kuri fresh water hano ubundi we ni uncinteke urazi oya reka je ndagucineke ko ayiboro umuntu yambwiye nazi ufise ari umuntu yambwiye burya ugere ngo ubuntongerera ko jewe umara utongera gute twe wacu nidutongera turasenga gusa banere nsubira inyuma ngo nk'amaguru ya birenga ngo twe turasenga ngo nk'ibihonyozo kandi mu bantu no sengera nabi we nturimo akoro iri mfatwe ngo twigera dusenga nabi kubera oya nibikuru na Yesu yavuze ati bahereze ntibazi no gusaba ati fakubana na kibe bazi ati bapfa kuvyifuza ntibazi ko babisaba ati bahonyora hagati ukaba ibintu byaragiye ku yindi monde gahunda ni hata turi kwereza amazi yitwa fresh water kuva muri Rise Shine Burundi ashavuze ko ntavuze bya bintu namenye nabura ibyo nabura wakuye nije kora twiga wamenyere kora ko etikete y'abatasoro yana byarankora kubera gutwenga wamenyere ucukurako nanje hari ibintu namenyereye uzora umva jewe iji yose nwa shake mbe ndi muhira shake mbe ndi hehe ntegereza ko kajya ka etikete mugana naravye amazi ndavuga ati ubwo chef ro yazanye bwa byo byose amazi
ndabyo mbona ni fresh water nyamara muri PJ tubayeho neza candakareka we mbona uragakuye ko ndavuga no muje afashwe n'ibiki kabisa PJ tubayeho neza ndakurahiye ni no bor nisi cyane ese nko chef de programme y'amazi yayihaye ko kaba twitayeho amazi yatiza none kugira ngo yoduhe ibyatabanje kumva uko bimeze ibaze guserevwa n'umushefu yamaze ikibazo agukubita kaze yo ati Edi jewe ndakoze hano reka ngukubita ka cyane gahunda rimeze gute gahunda yarimeze neza cyane Kidahaga yose yari gutanga akazi nanabonye hari bamwe hariya hejuru bawe hejuru hariya mu muji hagati batanguye kwiga uburyo finali zokinwa hagisigaye kwezi kose kusubura ndondera ahantu umuprofeteri karagira akantu ka profetization mukanya ndaje ubanguke udateba nuko woniye Christian mwamaze kuba mwumva turaza kuba duca mu mugwa FC Barcelona ni naho tuza guhera bariko barakina urukino rukomeye none mugwi uzwi ku izina rya Atletico Madrid nuko tuze kurabira hamwe mbega FC Barcelona yakinye gute Atletico Madrid yabuziki Asifriki yo bariwe mumenyereza wa mbere akomeye kuri inosi mu bariko barigaragaza canke harimo nabandi ibi nivyo tuza kurabira hamwe mu gihe Carlo Ancelotti yamaze ko batangaze ko agiye ko tumuriro bitoroshe yuko buri wese yowota ariko akavuga yuko yose imiriro myinshi uno utaza kuba umunanira ni UEFA Champions League ubona yuko Real Madrid yatashe ariko ikombe bita Copa del Rey Carlo Ancelotti aragishaka na nyarigena nawe nyene afisa makenga ashobora kuvuga ati uno mwaka ushobora kuba uwanyuma mu mugwi wa Real Madrid. Iyi Barcelona itegira Lionel Messi ariko ikomeje kujyana nayo turaza kuba tuyirabira hamwe turabe mbega siyo Barcelona mu mateka yoba yarabayeho idatunze Lionel Messi ariko ikabikomeye canke itagira abastare ariko ikaba ya Barcelona yigikomerezwa nuko turaza kurabira hamwe byinshi bigiye bitandukanye bigaruka ku mateka ya Copa del Rey cyane uko turi PJ Classic FM ijwi ry'umunezero nta na kimwe muza kuba mutuburana hariya mu gihugu cy'ubwongereza Merseyside derby no mugabo David Moyes yavuze ko Liverpool yatsinze ku gitsindo ca Orje mu gihe Nottingham Forest yari guhagarika Manchester United haraza kuba urukino rukomeye cyane ni North Derby Western Derby biza kuba byambikanira hariya muri Western Derby ku kiraro Stamford Bridge. Tottenham bari kwa gutsinda Chelsea 2023 Chelsea za kuba yagarukanye bimwe mu bikomerezwa byayo harimo uwitwa Nicolas Jackson mbegino Chelsea tuyitege kwiki Cole Palmer ngo ameze neza cyane mu gihe twanabonye yuko uwitwa Noni Madueke Chukunonso ahari hariya mu nkino za CAF Champions League Peter Sharurire niwe yariko arabohora umugwi witwa Mamelodi Sundowns ku munsi w'ejo twabicako turengana ariko no muskaraza kuba kajyo keze ko kubabwira football ku mugabane wa Afrika ariko duce no mu mugwi w'abarozi ba mbere biyemera muri South Africa ni Orlando Pirates barahiye gukoresha umuzungu ni equipe itinywa cyane ariya muri South Africa nyuma gutsinda Mamelodi Sundowns mu rukino ruba rukomeye cyane bakinye na Orlando Pirates bita equipe y'abarozi bakomeye ku mugabane wa Afrika bafise umumenyereza akomeye cyane yaciye muri Tunisia yaciye muri Greece Espagne France na Portugal bariko barakora akazi bifashije Rorebo Hire Makofenge hariya South Africa abantu muri South Africa uyu munsi turaza kuba tubanezereza cyane ariko turabe umukinyi witwa Deteman iriho mbega kuberiki atari gukoreshwa muri equipe izwi ku izina rya ASF Valle turaza kuba turabira hamwe ku musore witwa Fito Kayere Marara hariya mu mugwa Pyramids bidukundiye duce kuri Al Hilal Omdurman ya Grimukisha Jean Claude Musauza hano mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru yibanga ari kuvugwa ku mugwi wa Message Ngozi hari n'inama yibanga yaraye ikozwe hariya mu ntara ya Ngozi ni inama kabisa wabo mugwi utatangaje ni inama abari bayirimwo bari abantu bakomeye cyane bamwe mu badandaza bakomeye n'abandi ni inama yavugiwemo ibintu by'ibanga
gusa nta nicegeranyo novuga ngo cariko kirakogwa umugambi nuwohe ivyo vyose turaza kuba tubica ku mayange mwiyo nama y'ibangara ibaye ingozi hamwe n'ibindi byinshi biba biriko biravugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Egrenoir Fighters against Pumamuru rurambikanye muri Primus League hariya Rukinzo Football Club. Ekipe y'igipolisi cy'u Burundi ntabwo ihagaze nabi, ibwirizwa gutanga akazi ku ruhande rw'umugoma Football Club mu gihe Pumamuru itoba iragarukana bamwe mu bakinyi igwaje. Gustave afise akazi gakomeye. Egrenoir Fighters bidukundiye nka do sound of happiness dushobora kuduga imakamba tukabashikiriza match ya Vitaro Aero Prefall nona mugwi w'abagwanyi Egrenoir Fighters. Mumeze neza, mwaraye neza, ubwo ni kuri 67 67 ubusa bone hariya kuri commentaire mukomeze mukorokereze ko commentaire zanyu maze ibintu bize bigende neza cyane. Uyu munsi natonze ndi mu myuka, reka je tubandanirize mu nkuru 10 Edikrisya ubwo araza kuza mes amis maze ibintu bize bigende neza. Ari nkuru iri kiravugwa cyane nuko Jose Mourinho muri kino gihe ariko aratsindwa n'abamenyereza yuko bose bitwa yuko bakomeye. Wa Galatasaray amutsinze Ncuro imwe, Prita amutsinze Ncuro zibiri, hanyuma banganya rimwe. Ole Gunnar Solskjaer amutsinda igitsindo kimwe ku busa. Ni Mourinho rero yaraye akubaguye umumenyereza wa Galatasaray mu kumufunga umunwa no kumukwega umushatsi. Umumenyereza wa Galatasaray nubwo yagerageje kubifukafuka akavuga ngo yaragiye guhamagara umuhagarikizi ati ntabwo yari yifuje kongirira nabi. Jose Mourinho ntacaravuga mugabe ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye biravuga biti uwitwa Jose Mourinho ari kurenganya cyane no mumenyereza ubona mugwi uzwi ku izina rya Galatasaray. Umugabo yitwa Pedri ati nimuze mumbaza ivya Ballon d'Or ati conzi coco nuko ndi mu bihe byanje vyiza ntigeze mbamwo mu myaka yose nakinye umupira w'amaguru. Victor Osimhen umukinyi wa Galatasaray ati ntanguye gukunda ino club ati kuva ndayigeramwo abantu baho banyeretse urukundo rudasanzwe ati ndetse n'abafana barakunda uno mugwi ati kurundi ruhande nanje ntanguye gukora cyane kugira ngo ndabereke urukundo. Ni Victor Osimhen yamaze guhamagara mwene wabo amukura muri Nigeria amubwira ati ngwino ube photographe wa Galatasaray. Byumvikana ko Victor Osimhen iyo ari muri Galatasaray nk'intizanyo ibintu bimeze neza cyane. FC Barcelona yarayigukubaguriye Atletico Madrid mu nkuru y'umunsi ntibigeze bagira ikimesherezami batera mu izamu rya FC Barcelona. Skoro 90 bati twagire tubabwire yuko hari El Clasico zigira kuri zitatu zishobora kubaho mu kwezi kwa gatano no mu kwezi kwa kane. Bati El Clasico ya mbere ni gerekerezo rya 26 kwezi kwa kane 2025 ati ku munsi w'abarasta hazoba hari La Liga ya 35 ati ico giye mu kwezi kwa gatanu ati ni FC Barcelona izokwambikana nuno mugwi witwa Real Madrid Estadio Montjuic. Bati kandi igenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatanu ati ni wazoba finale ya Champions League ati hamwe no migwi yose yo yageze kuri finale ati barashobora kwambikana. Nuko mugihe ubona yuko ari nyene muri FC Barcelona ibintu aramavuta ibintu bimeze neza cyane. Weziye Chesney nk'umunyezamu wa Barcelona match 19 clean sheet 10 inkino zose 10 mwizi 19 nta musatirizi numwe canke undi mukinyi yashowe kwa mutsinda igitsindo. Byumvikana ko Weziye Chesney mu nkino 19 amaze gukinira FC Barcelona nta rukino na rumwe aratsinda. Cesare Sotogrado umuhagarikizi asanzwe akomeye cyane hariya muri Espagne nkuko bivugwa na Araroero byagiye bimenyeshwa yuko ashobora guhagarikira urukino rwa Copa del Rey ruzobera hariya
mu ntara ya Seville. FC Barcelona Ncuro zigera kuri 11 iheruka guhura na FC Barcelona yatwaye finali zigera kuri zitandatu, hanyuma Real Madrid itwara finali zigera kuri zitanu. Copa del Rey ya 68 yatwaye na Barcelona, Copa del Rey y'inani na gatatu yatwaye na FC Barcelona, Copa del Rey y'igihumbi kimwe amajana 990 yatwaye na FC Barcelona, League Cup yo mu 83 yatwaye na FC Barcelona, Super Coupe iheruka ya 2023 ni ya 2025 yatwaye na FC Barcelona. Ibikombe bitandatu mu mafinali 11 bamaze gukina na Real Madrid. Real Madrid yatwaye Copa del Rey itsinze Barcelona 1936 n'igihumbi kimwe 1974 na 2014 yongera itwara Super Coupe ya 2024. Nuko ibikombe bagiye babigabura mesherzami. Nuko mu mateka Real Madrid na Barcelona bariko barakina urukino rw'amajana 32. Izi nkino zose uzishize hamwe FC Barcelona imaze gutsinda inkino 127 mu mateka, Real Madrid imaze gutsinda inkino 111, bamaze kunganya 64. Ariko hano haba harimwo matche za kivandimwe. Hatarimo rero matche za kivandimwe, Real Madrid ica yiyita babarao ati kuramwo bwa bundi bwa gicuti moze muri match officielle. Real Madrid imaze gutsinda 105, hanyuma FC Barcelona itsinda 102 mu mateka, hanyuma bamaze kunganya Ncuro 52. Ibitsindo Real Madrid imaze kwinjiza mu izi nkino ni ibitsindo 435, FC Barcelona ibitsindo 429. Real Madrid iri hejuru ku bitsindo, Real Madrid iri hejuru ku match imaze gutsinda FC Barcelona muri match officielle zizwi n'amategeko. Mesherzami aho byumvikana yuko uno mugore Real Madrid rusha inkino zitatu zonyene FC Barcelona. Mwe Barcelona rutsinda Ncuro zine, Real Madrid itaratsinda. Byumvikana ko Real Madrid yoba igiye inyuma y'insinzi imaze gutsinda no mugwi witwa FC Barcelona. Real Madrid kandi uno mwaka wa 2025 badakoze cyane ngo batsinde FC Barcelona. Uno mwaka ntibarigire batsinda FC Barcelona, bamaze gukubitwa itsinda 9 kuri 2 mu nkino zibiri. Urukino rwabereye i Barcelona 4-2, urukino kandi rwabereye i Barcelona 5-2. Nuko birumvikana harya muri Copa del Rey finals history vyumvikana ko FC Barcelona rabaye mu gwambere mu gihugu ca Espagne ukinye finali nyinshi za Copa del Rey. Iyi finali 43, Real Madrid 41, Atletico Club de Bilbao bakaba bafise finali 40 mu gwitwa Atletico Madrid abakocin Rossi Real de Ea Metropolitano bakaba bamaze gukina ino finali ya Copa del Rey Ncuro 19. Valencia kutoka Valence hariya bamaze kuba bakina ino final Ncuro 18. Historical FC Barcelona byumvikana kariyo club imaze kubigera muri final Ncuro 43 mu mateka ya Copa del Rey. Nuko urukino rwa final ugiye kubera Cartuja Stadium i Seville, azoba rigerekezo ya 2026 ukwezi kwa kane. Mugabo mu yindi nkuru nuko nobabwira ko FC Barcelona muri final baheruka muri Copa del Rey bitabiriye Ncuro zigera kuri 17, bamaze kuba bagera muri finali kandi Ncuro zigera kuri 17. Vyumvikana ko niwe mugwi ufashe neza inyuma Atletico Bilbao mwiki gikombe. Nuko witwa David Moyes ati mwese mwabibonye Liverpool yansinze igitsindo ca Orge, ati nta difference nimwe ihari. Liverpool yatsinda Aston Villa ikwiza 73, Arsenal 61 n'ibitsindo 43 zigamye, mu Arsenal zigamye ibitsindo 30. Nuko birumvikana witwa Lamine Yamal Nasraoui Ibana akaba yabaye umukinyi wa mbere mu nya Espanyol uno mwaka kwije ibi passe decisive, yabaye umukinyi wa mbere w'umunya Espagne akwije passe decisive 20 mu mateka mu mwaka umwe n'uwo mwaka utararangira. Akaba ari umwe mu bakinyi bameze neza kandi cyane. Muri bonus Man City yatsinda Leicester 2, Brighton yatsindwa na Aston Villa 3, Mugeni Newcastle yatsinda 2-1, Brentford Bournemouth igatsindwa na Ipswich 2-1, Southampton yanganya na Crystal
Crystal Palace igitsindo kimwe ku kindi. Nuko gahunda yifashe mu nkuru 10 z'uruvangi kuri no munsi, nibaze yuko mumenye ibitari bike meshereza. Edi Christian kuri inkuru 10 novuga ngo za zuno musi, ariko wewe watubwira ukino ntiwiruhisha. Sure, ego ndakubabarire bro, ubundi watubwiye match nziza. Oya ntumba bari yagume pause ngazari zihari. Oya ntacu, uretse ko reka basi ndaguze kuzihereza ko ndazihereza shankunze kuzivuga hagati na hagati ndazihereza ko ntacu ndazihereza. Sikweli kugira nyene ntiwicomera ibintu buryo wavuze match ukongera ukavuga n'inkuru 10 ukongera ugakora n'ikiganiro, mba numva nyene arakazi gakomeye. Paje fikizo nyabaki paje urazishaka yego kabisa, kandi je sindi bo murenge, reka ndazije ko kabisa avuga ati ndazishaka kabisa. Ni match rero umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Atletico de Madrid yahaye intsinzi bano basore ba Dieter Hans Flick. Bivugwa ko ngo muri vestiaire ya Real de Madrid, nkuru ya mbere muri vestiaire ya Real de Madrid nyuma yuko babonye ko bagiye kuba nako batomboye FC Barcelona muri finale ya UEFA Champions League, nako muri finale ya Copa del Rey. FC Real Madrid rero ngo bavuze ngo ijambo riri kuvugwa muri vestiaire ya Real de Madrid ngo nuko biyumvira ko mu gihe bavuga bati nitwashobora gutena iminota 60 muri no rukino tugikira na FC Barcelona muri no finale bataradutsinda igitsindo na kimwe, ati bishobora gukunda tukabatsinda ino match. Muri Real de Madrid bivuga ko bakibona ko tayari finale bahuye na FC Barcelona, ko tubibutse ko inkino zibiri bahuye no mwaka zose Real Madrid ntiyariye munsi y'ibitindo 4 muri La Liga 4-0, Super Cup 5-2. Bivuga rero ko Madrid batanguye gushira mu mutwe ino finale zo bahuza na FC Barcelona bikombe c'umwami gusumba ikindi cyose bagiye gutegura gushika itariki 26. Rero ngo Real Madrid bakavuga ko mu gihe ngo bomara iminota 60 bataratsinda urukino na FC Barcelona ngo babona ko amahigo yoba menshi yo gutsinda ino FC Barcelona. Rero ngo nibwo butumwa buri muri vestiaire ya Real de Madrid bavuga ngo nitwamara iminota 60 tutaratsindwa na FC Barcelona dushobora gushika novuga ngo ku ntsinzi ya runo rukino rwa nyuma. Nuko bimeze ngaho muri Real Madrid ku bijanye na runo rukino bagiye kubakina na FC Barcelona. Hendrik de Souza Moreira numwe mu basore ngo ino Copa del Rey yahiriye cyane. Binavuga ngo bamwe muri ndongozi za Real de Madrid ngo bari kwiyumvira ko meme no kuri finale izo bahuza na FC Barcelona, ini nkuru ya kabiri ngo uno mwana bita Hendrik de Souza Moreira yohabwa umwanya agatangura mu kibuga ku nimero 9 ari kumwe n'ubusatirizi bukizwe na Vinicius Junior ndetse na Rodrigo Goes. Ngo mu gihe Ancelotti nawe nyene ngo ashaka kugerageza ubusatirizi buzoba bugizwe n'abasore 4 harimwo Mbappe, Vinicius na Rodrigo ndetse n'uno musore bitwa Hendrik de Souza Moreira. Ngo nigiki kiri gutuma muri equipe ya Real Madrid biyumvira ko Hendrik Moreira n'ubundi bamutakuza ku rukino ruzo bahuza na FC Barcelona. Burya Hendrik Moreira de Souza uno mwaka mu gikombe c'umwami afise ibitsindo 5, sivyo? Afise ibitsindo 5 muri Copa del Rey. Ibi bintu vyaheruka umwaka w'inkino wa 2012-2013 kumukinyi wa Real Madrid akwiza ibitsindo 5 mvango muri Copa del Rey. Vyakoze Cristiano Ronaldo 2012-2013 atsinda ibitsindi 7 muri Copa del Rey. Rero ngo bino biharuro vya Hendrik de Souza Moreira sheri wa Miranda mwino Copa del Rey no mwaka ngo biri gutuma equipe ya Real Madrid biyumvira ukuntu n'ubundi no mwana yohabwa ico no kwita umwanya ukwiye ku kintu kijanye
no na finale ya 26 z'ukwezi kwa kane kuno kwezi nyene muri FC Barcelona. Deterrence Freak inyuma y'urukino yagiye muri conference de presse, abamenyesha makuru bamwajije ibibazo byinshi, mugabo ngo kimwe mu bibazo vyagarutse inshuro nyinshi ni kibazo ngo cagaragara nk'umutego mugabo witwa Deterrence Freak yasegugwamo. Nyakibazo cavuga ngo mbega ni gutse ubona finale izobahuza na Real de Madrid, tuvuge ko Barcelona ino finale mushobora kuyitegura gute? Deterrence Freak inyishu yabaye imwe, yababwiye ngo twebwe muri FC Barcelona dutegura urukino ku rukino, gushika uno mwanya icyo nkeneye kumva ni Real Betis, Real Betis, Real Betis. Ati turi ati inyuma ya runo rukino rwa Real de Madrid rwa Atletico de Madrid tugiye gutegura match yo muri weekend itoroshe izoduhuza na Real Betis. Ati rero abantu mushaka kumva uburyo tuzotegura El Clasico, turacari tariki zibiri, turacari tariki 3. Ati umwanya uracahari mwinshi, imisi irenga 20 yo gutegura ino finale ya El Clasico. Ati rero jewe mu byo niyemeje gukora uko notegura El Clasico sinza kuba neglija izindi nkino ngo nje kurenza ko uruhu rw'amaso. Rero bisobanura ko uno mutego bitwa Deterrence Freak yanse kugwamwo, uno mutego wamenyesha makuru arababwira ngo uko biri kose niba muri kumaza uburyo mva ngo nzotegura El Clasico nuko ikintu gihari icyo tugiye gutegura ari urukino rukurikira rwa Real Betis muri weekend. Inkuru ya kane iragaruka kuri Carlo Ancelotti na Real de Madrid. Burya ngo uburyo Real Madrid iri kubamwo uno mwaka butangwe gutera amakenga bamwe muri board ya Real de Madrid. Ikibazo kiri muri Real de Madrid kivuga mbega ubushobozi bwa Carlo Ancelotti aracabufise bumuvugira kuguma ari umenyereza wa Real de Madrid. Nico kibazo kigaruka, mugabo batangwe kwiyumvira ni bande basubirizi naye mazina dushobora gushira muri radare zacu kugira ngo azoze gusubira no mugabo bitwa Carlo Ancelotti. Nivyo murabizi ko bitwa Zinedine Zidane ari muri radar, murabizi ko ubwo bita Xavi Alonso amenyereza Bayer Leverkusen ni no mwana wa Madrid ari muri radar, ariko bivuga ko Madrid nguri kwiyumvira umwe mu bamenyereza babaye abakinyi ba equipe ya FC Barcelona, umwe mu bamenyereza bakira abakinyi barabakiba cyane na FC Barcelona bamwitwa Cesc Fabregas. Uno mukinyi wa kera wa Chelsea na FC Barcelona bivuga ko burya ngo Florentino Perez n'abamwegereye batangwe kuza bakurikirana uburyo ari kumenyereza muri equipe yande ya Como. Nimwe mu migwi iduze, mugabo nimwe mu migwi myiza ihari iduze uno mwaka muri Serie A Calcio. Reva ko Florentino Perez yoba atangwe kuzarakurikirana hafi uno mumenyereza bita Cesc Fabregas ngo mu gihe bobura Xabi Alonso babona nka numero 1 bikanga ko bagarukana Zinedine Zidane yibona cyane muri projet y'Ubufaransa gusumba ko yo kwibona muri projet ya Real de Madrid. Uno mugwi wa Real de Madrid ngushobora kuca werekeza muri Como kuja kuraba uno musore bita Cesc Fabregas yahoze ari umukinyi wa FC Barcelona. Binavugwa ko Cesc Fabregas nta n'iciyumviro cyo kuva muri Como ngo aje mu yundi mugore wose aragira. Ngo gutyo rero ngo ntibiramenyekana nimba Cesc Fabregas yo kwemera kuja kumenyereza umugwi mukeba nka Real Madrid mu gihe yahoze ari umukinyi wande wa FC Barcelona. Muri transfer tukiri muri Spain, umusore witwa Marcos murabizi ko ari mu mvune kwa FC Barcelona, ariko numwe mu masore batanguye kuboneka muri radar z'imigwi ikomeye cyane muri
mu gihugu cy'Ubwongereza. Biravuga ko imigwi ibiri ikomeye mu Bwongereza ariyo Arsenal ndetse na Chelsea. Arsenal ndetse na Chelsea boba bamaze kuba biyumvira kuja kwa FC Barcelona mu Ciriza bakaja kuba babaza ivyerekeye no musore bitwa Marc Casado. Bivugwa ko imigwi yose ngo yabamaze kwitegura ikintu cyo gutwara muri FC Barcelona kugira ngo bikunde Barcelona ibaganirize kuri Marc Casado. Chelsea na Arsenal ngo bari gutegura hagati ya miliyoni ziri hagati ya miliyoni 35 na miliyoni 40 z'amafaranga y'amanyabura kugira ngo binjire baje kwa FC Barcelona babaze nimba boronka service zo no musore bitwa Marc Casado. Ivyo bitangwa kuvuga mesha makuru bikomeye nka za defense centrale nka za Air Nationale ko equipe ya Chelsea ndetse na Arsenal bo bari gutegura bid iri igizwe na miliyoni 35 gushika ku miliyoni 40 kugira ngo bazoje kwaza no musore kuri 60 hagati mu kibuga kwa FC Barcelona bitwa Marc Casado ngo bazoba bitwajije ko bazo bari kumupropose ngo Frenkie de Jong ni mwiza, Marc Bernard arahari nawe niyagaruka ashaka kuba mwiza, hatiwe Marc Casado ingo muri project za Arsenal cyangwa muri project za Chelsea kugira ngo uno munsi mu myaka iri imbere uzobe umukinyi akomeye cyane. Rero uno munsi ngo bishobora kuzoba mu kwezi kwindwi uno musore akaba afise guhitamo hagati yo guma kwa FC Barcelona kuja kwa Chelsea cyangwa se kuja kwa Arsenal. Binavuga ko Arsenal ishobora nawe nyene kubandanya yiyubaka. Arsenal niko Daily Mirror kivuga ngushaka kwerekeza muri equipe ya Eintracht Frankfurt ikaja kurondera uno musatirizi bita Hugo Ekitike. Ni mu gihe ngo Arsenal ngo vyo byanse ko bagira iki bazana nimero E wabo bakeneni Alexander Isaac. Rero Arsenal ngo iri kwifuza uno musore bitwa Hugo Ekitike kuva muri equipe ya Eintracht Frankfurt. Mu Bwongereza hari kuvuga za transfer imigwi kuvugwa kwitsangwe kuzira zimwe muri dossier z'abakinyi batandukanye. Ku nkuru y'indwi ndakuzana muri equipe ya Man City iri kubona ko ivyo Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne n'abandi bakinyi hagati mu kibuga bari kubaha bitari kuzura ngo baze ari equipe ikomeye neza mu akuza ishora guhiganirwa ibikombe vyose. Equipe ya Man City rero bari kwiyumvira kuja muri equipe ya AC Milan kuzana umusore bitwa Tijani Legendas. Ikiamakuru Daily Mail kirabigeka ko kivuga ko equipe ya Man City ngo yoba itanguye kubaza ibiri muri kontra y'uno musore bitwa Tijani Legendas. Man City ngo yoba itanguye kubaza abegereye Tijani Legendas ni gute uno musore ashobora kuza kugira ngo yinjire muri projet yabani ko bashasha muri kwa Pep Guardiola. Ngo Man City nta gahunda ifise yo kurekura Pep Guardiola ngo ahubwo Man City ifise gahunda yo kumwubakira indi equipe nziza ashobora kugendera ko mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere. Bityo rero bakaba batenguza bararaba hirya no hino mu migwi ikomeye n'abaye bakinyi bameze neza dushobora kugura. Gutyo rero ngo ashaka kuja muri equipe ya AC Milan bakazana uno munya Holland uno munya Peiba bita Tijani Legendas. Ntibiramenyekana mbega Man City izogenda yimva ngo yitwaje iki, ariko ikimaze kuba kivugwa nuko ino equipe ishaka kuja kwa AC Milan kondera no munya Holland. Chelsea ngo n'ubundi gahunda niyo kutabura ku isoko mwino mwari noci. Inyuma yuko ndabwiye mu nkuru ya 6 kwirugijanye na Marc Casado, mu nkuru y'umunani Chelsea ngo nta gahunda ifise yo kugura undi munyezamu. Nimba Sanchez ngo bizaye munaniye ngo Chelsea ngo shaka kuja muri Salzburg ikagaruka no bitwa George Petrovic batijijeyo ari afisi baro vyiza muri Strasbourg bakaca banazana nuno musore bitwa Mike Pandas uno asamira umugwa Genk mu gihugu cy'Ubirigi. Uno vyamaze kwa bihera deal yaraheze uno n'umukinyi wa Chelsea. Rero ngo bano basore babiri George Petrovic na Mike Pandas bano ngo bashobora kuza kugwanira umwanya wa mbere muri equipe ya Chelsea mwiza mu rya Chelsea. Mu gihe uno munyezamu Sanchez
ngo atari kukonveka Enzo Fernandez ndetse na projet ya Chelsea kuri performance zabo. Rero ngo Chelsea ngwicara kugarukana George Petrovic bakanazana no musore witwa Mike Penders baguze muri equipe ya Genk kugira ngo baze kugwanira ikibanza ca mbere mu izamu ryande ya Manchester City. Bivugwa ko Man City iri kwifuza Pedri kugira ngo azomusubirize wande wa KDB. Inyishu iri direct yavuye kwa Barcelona ibabwira ngo naho mwozana amamiliyaridi n'amamiliyaridi Pedro González Lopez nashaka kuva muri FC Barcelona. Nimba muri kurondera abakinyi bazogombora aba Kevin De Bruyne n'abandi muje kurondera handi mugabo hano kwa FC Barcelona nta Pedri mwofa muronse nta n'umuzigira muronka. Man City rero ngo yagutegura miliyoni 100 nkuko Daily kivuga kugira berekeze muri equipe ya Barcelona kuzana umusore bitwa Pedro González Pedri. Liverpool mu nkuru 9 ngo Liverpool iri gutegura miliyoni 60 z'amafaranga amanyabura kugira ngo baje kwa Leipzig baze kuzana umusore bitwa Xavi Simons. Uyu Xavi Simons yari kuvuga muri equipe ya Manchester United, Xavi Simons ari kuva muri equipe ya Tottenham Hotspur, Xavi Simons ari kwifuza meme na equipe yande ya Chelsea the Blues. Ngo rero Liverpool ngo yo biri gutegura miliyoni 60 ije muri Leipzig kugira ngo ishore kuba yo simba na kano gasore bita Xavi Simons. Besiktas ngo yoba yifuza kuja muri equipe ya Al Ittihad ikazana uno mu Faransa N'Golo Kante. Bivuga ko ino sezo Kante araza kwajije amasezerano yiwe muri Al Ittihad. Gutyo rero ino equipe ya Besiktas ngo yoba nguri kwiyumvira kuzana uno musore ari experimente narijya ngo N'Golo Kante nijya mu mafaranga yararonse ngo mugabo ngo ntari ko enjoyinga football nkuko avyifuza hariya muri Arabie Saoudite. Gutyo rero equipe ya Besiktas ngishura kumuha offre ikamuzana hariya muri Turkiya kugira ngo bishobore kuba bigenda neza cyane gose. Muri bonus Ajax Amsterdam ngo yoba yifuza kuzosinyisha umusore bitwa Christian Eriksen wa Manchester United, umusore kira Tottenham Hotspur. Uno ari mu bakinyi uwo bita Ruben Amorim yamaze kuvuga ko ati musaza waduhaye byinshi ofisi imyaka myinshi urakuze ati rero ndabona muri project yanjye nshasha y'umwaka kuza sinokondera umwanya sinkwirukanye muga sinokondera umwanya. Bivare ko equipe ya Ajax Amsterdam ngo yoba yifuza uno musore bita uno mugabo Christian Eriksen kugira ngo ashobore kugira iki ashoboye kuza muri service zino equipe ya Ajax Amsterdam. Arsenal n'ubundi ngo mugiye buri abasatirizi bose yifuza ngushaka kuja muri Wolves ikazana no munya Brazil Matheus Cunha. Ku 2025 equipe ya Wolverhampton Wanderers iravuga ngo umuntu wese yifuza Matheus Cunha azane inyandiko nibiki mugabo yitwaje bahasha ya miliyoni 75. Red Mail kiravuga ko equipe ya Arsenal ngiri kuraba mugihe yobura yugo kitike kabura Alexander Isaac ngushaka gushira muri diro umusore bitwa Marcos Cunha. Noko izo nizo 10 na bonus imwe zihari uno munsi.